hari umuntu yambwiye ngo life ya ghetto urayizi vyataje kweli nibwo ubuzima bwanje bwo muri 2016 kuva muri 2016 gushika muri 2023 vuga je umwaka wa mbere nshiki Bujumbura inzu twabamwe nta matara yari ifise navuga namaze umwaka wose ninjira mu nzu ntazi ngiye muri salon ntazi ngiye mu cumba you can't see anything kandi nari umunyeshuri vyasaba ko niga so I was actually crazy navuga ghetto ilikuwa kaivi jewe heri super musa hilari twari batanu navuga ntavyo kugara umuryango ntavyo kugurura aho ari mu biyenzi yego mfise aho urazi ibintu no kuvuga aho nakabishize niho nakabishize ivyombo biri no kuvuga uryama mu vyombo ukazindukira mu masakoshi Way you turn me on, I can't love it. Not gonna lie, you drive me crazy, baby. Tell me how you feeling. Eso vyumva uko mvyumva. Ni wewe gusa muwendo marisoni. Haro kuna abandi batabizi. We iturize, akwihoreze, baby. I say I want Superstar in the meeting. Hakuna maso ya wandeba. My brother, welcome. Umutima gutera. Mama. Tell me how you doing, dear. Here we go. Niyo haba kure naza. Esujya wumva ibyo mubwira. Ko niyo butana byumva. Bakomeza ngo hamagara. What's good, everybody? Bawe. Yeah, what's up? I'm Johnny Lee. What's your man for? Poa. I'm good. Zuka 100%. Umependeza bro. Karibu mw'i ghetto my G. We in a building. Hari umuntu yambwiye ngo life ya ghetto urayizi vyataje. Kweli? Nibwo ubuzima bwanje bwo muri 2016 kuva muri 2016 gushika muri 2023. Wibera mw'i ghetto. Wicecekeye mw'i ghetto. Kandi ghetto zega zigenda zitandukanye. Nora nk'iyiwawe. Nk'iyiwawe ni 10%. Wowe umuya gute? Jera taguriye mu ya 5%, 10%. Ufise ghetto ifise amatara. Jiwazi. Nukuvuga je umwaka wa mbere nshiki Bujumbura inzu twabamwe nta matara yari ifise. Navuga namaze umwaka wose ninjira mu nzu ntazi ngiye muri salon ntazi ngiye mu cumba you can't see anything kandi nari umunyeshuri vyasaba ko niga so I was actually crazy. Drama ni story kuhusu wari muri babana wari ufise inyota yo gushika Bujumbura wari muri babana wabwira ati mere J focus ka BJ ko biri kose twaranabishwaniye ndavyibuka cause ahantu twe tuva imuhinga no kuvuga umuntu amanutse Bujumbura nyine bakubona nk'umuntu watari kabisa so no muri vacances uduze nyine bavuga kugibona umuntu mu diaspora vuye buraya twe niko twakubona so it was actually crazy kumva yuko harageze ko manuka Bujumbura muga mama wanje arabizi ko ntafise yongiye uza kubimwumvisha gute rero gushaka kumanuka cause nari namubwiye ati ntamanutse Bujumbura namwuka sinzokwiga nshobora bihera ni igiki cyatuma wifuza kumanuka Bujumbura ni iki warondera Bujumbura exactly kumva nyene kuri umutaonere kumva ku Bujumbura ahantu bambara umoja kumva nyene kuri ahantu hari beach it's crazy kweli joge Facebook yari hit byatanye kuvuga waraduza amafoto kabona bene bari BJ I'm like I want to go there mugabo urufise igicapo cyo kuzi Bujumbura mugabo urufise anushikira yego urufise famille no wapi hakuwa na famille wari wa planinze kushikira Bujumbura kwande ushikayo gute wari wamaze nyene ni ya decision ufata ukavuga ati it is what it is jewe ndagiye Bujumbura izonyakira singene umuntu anyakira ahubwo Bujumbura nyene izonyakira unafika BJ sasa byace bigenda gute nashitse ico gihe nashitse mu 17h ya Gare du Nord no kuvuga nta muntu umwe muzinanye nari mfise agafuko k'umuceri k'ubufu na 4000 mu mufuko
and then n'impuzu zanje zari mu bag and I was like okay now where are you going bice bisaba yuko ahantu bisi yashikiye kwera ama agence yari hari ya Gare du Nord hari kuri station and I was like aha niho rero ngira mpoweshe ibiza kuza nza kuvyibuka mu nyuma and then kwera nari ndushe vyatari naje ndavumisa mu modoka I slept. Okay, iyo dufasha aba voyage for the first time kenshi abavyeyi bakunda gutubwira ati mwana ahantu ugiye bimeze uko nuko badutekerera conseils zitandukanye amafaranga hamwe n'ibindi bintu bitandukanye batubwira ati Imana igoheza genda kene umbwire uwo munsi nyene ufata imodoka y'ukuri mu yingi gushikana BJ mama wawe yagutekeye amajambo ameze gute n'ivyo ibintu mama wawe yaguhaye avuga ati genda utangura ubwo buzima bushasha. Je na mbere ntitwari dufise iyo connection ico gihe kwera narakubagana vyataye nukuvuga yari mbaya turahura ntiduhura turavugana ntituvugana uragiye ntugiye birakuraba so nta bintu byinshi nubwo bufu yampaye n'ivyo 10,000 naje ndajya mu nzira nsikara n'4,000 ibisigaye si ushaka kumanuka manuka Bujumbura. Umelala wapi joro gabe kuri Memento pongi nasanze nasinziriye kwera nari indushe byatari nashitse nagwaye nta mavoyage menshi nari menyereye nukuvuga ufashe bus y'amasaha 5-6 biri a lot so nisanze nasinziriye nukuvuga n'umuntu yantoye mu gatondo acha gushikana he acha ntwara ku bandi babire bitwa ba Harry ba super nibo twaciye tujana kubana mu Buyenzi kwera ko nabo bari bamanutse mu mwaka wa mbere baje kwiga cyo bisaba ko tubana ngaho. Ghetto ilikuwa aje sasa? Unavuga ghetto ilikuwa Kaivi jewe Harry super Musa Hilary twari batanu nuvuga ntavyo kugara umuryango ntavyo kugurura abari mu Buyenzi yego ntufise aho urazi ibintu nukuvuga aho nakabishize niho nakabishize aho ivyombo biri nukuvuga uryama mu vyombo ukazindukira mu masakoshi kwa gunura ruhindukiza it was a lot. Muri batanu mwahagiye amagute ni matera nyene ziri ngaho umwe wese afata ikibanza ciwe sosiso hageze kuhindukiza na kuhindukiza ayo uzozabona abantu bajya babihindukiza Imana yaraguheza eri position fixe urumva wowe iyo wafashe iryo joro asubuza kwisanga ruko uvuga nta kwiyaga nta gushuhirwa muga iciza nuko mu Buyenzi hari nyene Bujumbura abashushe kandi mu Buyenzi hari vibe yatari nukuvuga ni hahantu saa 9 y'ijoro hari abantu baba batarajya so we rero ugize Imana ukaba wumva ushatse kuruhuka watuhengereza saa 2 kacugenda ukabura rya mu kigororo kushaka kuburyo baje gitaraze uzovuga ati nakuye mwakibaje karakwiye. Uribuka amafaranga mwari muri iyo ghetto? Je sinariya niyo mana nagira kwera abaje bari banzanye nyene nk'umubira aje kwibera ngada si yabo donc nta muntu umwe ari kunsaba amahera yo kuyinzu kuya kuntu wabona BJ ku ma Facebook ubona abagenzi babashininga bagira iki two different things wasanze ari bitandukanye cyane kwera ko nabajya baba bashininga kumbe bambara dimanche ari uko bagiye kuri beach navuga mu minsi sanzwe ntawe uzoba ntuziyaba muhura nk'amavampire ntuzi akora iki ntuziyigahe uwamubona kuri Facebook kumbe aba yamesuye samedi dimanche azozambara then ukaca wibaza everything is perfect kabisa. Harageze igihe wicuza impamvu uri i Bujumbura bivanye never ever uri umugabo wakuriye kubabara navuga if ever ufashe ubuzima ukavuga ati ngiye kurondera ubuzima ububizi ko butazokoroha so every little thing uronka you just need to be grateful. Sinigeze nshaka kuduga naho nari kuba ameze gute kubera ko ndababaye mbwa simbabaye cyo kimwe n'umuntu ababaye abaruguru je mbabaye gitaonere bishitse mera gutelefona kubaza ati drama hey bimeze gute hiyo ubayeho life imeze gute waragereza kumumuriza umbwira ati mire mimi niko poa niko sawa mera usijali ambwira je komeze neza iga abantu je namye nkunda ko atamuntu umwe abona the side ntashaka ko abantu babona so even my mom
kugira ntabe worried yumve yuko umengo yaradekonye yararungitse umuhungu wiwe vyagenze nabi. You just need to be like yo it's going good. Des fois uranarondera nk'ahantu ucoresha utuntu ugacumbwira ati bana hari utuboro nakurungikiye kugira abone yuko everything is perfect. Ico gihe yari dramati mu buyenzi kw'ishuri kw'ishuri akanoti ko kugerageza kwibeshaho mu jeune nyine nga mu gisagara wakaronka gute byari bigenda gute ese kuri nta noti nimwe nari nkeneye ico gihe novuga ko nari nkeneye ahantu mba ahantu njyama n'ahantu ushobora gufungura. Ibisigaye ivyo vyo kumva ngo hari amahera ni ibiharuro ntigera nshaka no kumva mu mutwe. Sinanyotegwa nshonje naratahamira nkasonga ubugari nkarya. Sinashaka ngo kurondera amahera yo kugura ikirato kwambara. Nje ndazi abantu benshi tukiri bato usanga dufise amatalo atandukanye mugabo tukavuga ati mistake gushanya nje sishaka umustar sishaka kugira iki nitalo afise muri jewe kandi avyikorera like niryohere hama ubuzima bubandanye ndakeneye kumenya drama kuko barambwiye ko imuyinga warigeze ko ufise amazina menshi atandukanye mara MC mara ubona kwita MC nari nakuze wari wakuze la fouine maître Gims no kuvuga umusani wese yavuma ryari izina ryiwe watch my blessing techno alhaji no kuvuga alhaji vyajara alhaji techno ico gihe yari drama tagerageza ku abantu barabona talent yawe canke ni wagerageza kubereka yuko you are talented the first one numwe yabona itana ahubwo babona umubire w'umusazi tu ashaka kwigira umusirimu kandi abaruguru kuvuga niba never combine ago Prince Muyinga avuga ko mugana n'ubundi nta kintu cari gihari cyo kwerekana ko abantu bavuga ati there is something there. Après niho hatangiye kuza ivy'ubu MC niho abantu batangiye kuvuga oh at least wigira umusirimu gute ni kuvuga njewe fashion yose twarajanye navuga nigira umusirimu kubera ko at the end of the day nsintuza kumbona ncafuye second ndaza kwiyaranja ku buryo kweri cyo gihe nari mfise n'akademu nakunda so byasaba yuko gategerezwa kumbona kakanshima yavuga ati kajya gabire kari class nabonye ifoto ni kweri iri kure y'impuzu nambara ico gihe n'ukungene naba nibona nkace ndayibona ingene yari unajiona kama vile superstar wa hatari unawaka so novuga ko nigira umusirimu nyene mu gushaka kwereka abantu kubera ko ninje nanavuga icongereza gusa hariya so maze kubanzi ko mfisaka nivo k'icongereza nta muntu umwe yari kumvugira wata kukangisha nini njo bavuga ati hari umusirimu tuze baravuga bati kubera ko impamvu banyitsa barafini ba Maître Gims kubera ko ushizemwo ciye mameyo bana mwaca mu munuma mwese kwirigaragaje ndabakubita freestyle no kuvuga uwo muntu avuga igifaransa aririmba igifaransa akavuga icongereza mu ruguru wa ufise capacity kabisa naisha guhagarara ku kintu kijanye na eske waribona yuko one day canke wariyumvamo yuko ushaka kuba umustar ushaka kuba umuntu azwi vyatari canke wavuga ati jewe target yanjye kaga sister reka nambare neza ugenda mwemeze canke mbumusirimu mere different y'abandi bino bapeti bo ngayo wacu muyinga canke wari ufise gicapo cyo vuga ati one day minta waka niwe superstar sinigeze ngira iyo like that vision yo kuvuga nshaka kuzoba umuntu akomeye ahubwo I was just there nyene doing my things kugira nibereho ino munsi ejo nahijya ejo kubera ko ndibuka haragira n'igihe izo zavana za sesere wamengo ugira winjire ni kwera bakuzi umengo ikintu rege gishaka gutuma abantu bamenya ni kugira noroherwe kutuntu nk'utu nibereho ubuzima buri simple like nta muntu umwe ko tugorana ejo neza muri safe ntimunyicarika amasaha 5 mu muryango kabisa BJ unafika wibera mi ghetto ya mu Buyenzi uva home straight school home hama talent yawe ninde umuntu akubwiye ati yo bro uri BJ ninde abwiye ati you've got a talent hari ababire twabana muyinga Chepa Pro na Ramoza n'abandi bagenzi babo
they were always telling me like wowe tuzokujana muri MA urafise tara muga ico gihe nari nararirimbye bebe na friend zone navuga izo ndirimbo bebe na friend zone umuntu yitwa Bruno yazindiye yari umunyamuyinga twahura mw'ibiboro nyene ndumu MC ngasho yaba defi so uwo Bruno niwe yatanguye kubibona and then andihira indirimbo muri Bantu Boy ico gihe Bantu Boy niyo yari ikiza it was crazy kumva gusa ko wanagiye muri Bantu Boy so ni novuga kari aba Bruno nabo baramuza na Chipapa kwinjira muri Bantu Boy nko bivuze yari indoto ku artiste benshi ko yari ni label ikomeye cyane nga mu Burundi ndakeneye umbwire ibintu Big Fizzo yaba yarakubwiye for the first time akumva muri studio akumva ijwi ryawe akumva ukuntu kuririmba akumva imistari yawe ni ryaye jambo wibuka Big Fizzo cyangwa manager this thing bakubwiye muri ico gihe Fizzo yarananwenza ahubwo kubera ko umunsi wa mbere naragiye ngiye kuririmba nsanga hariyo Fizzo ndajugumira vyatari biranga ko ndirimba ndavuga ati sha mimi ntayimba nini nawe mutuyika king ko up kandi ntushobora kumwirukana ndabambia ni uva ubu urashobora kumbwira ati blaz wallahi sorry harakanagira nshire mu gusa numva isoni ico gihe we ni nta nukura naririmba n'indirimbo Fizzo we ni uramubonye uragize ubwoba utamwambia atoke I was kind byaranananiye ico gihe ndo Mike yambwiye bana nishavugisha mbwiye genda uzogaruka kuri tayari so nta kintu na kimwe tugeze tuvugana na kimwe yambwiye aje kubimbwira mu nyuma apre kare kwambia nini mzee like you very talented muga ntibikwiye bizogusaba gukorana inguvu kumenya nyene uwuriwe muri no carrière kubera ko buri mu artiste abafite inzira yiwe ariko ngene uzokumva umuririmbyi ugacuvuga ati this is kabisa so urondere signature yawe identity yawe nice one you told me yuko ibintu byo kuba star mu mutwe wawe siyo waruje nigero wamenye ko now ndatanguye kuba big star naririnje vovota naragiye ku ishure yasohotse ndi ku ishure and then hajya dutashe abakwera abayumvishe turi ku ishure bose baca baraza barambwira ati big up iboro ntibiba urarenze vyatari nuvuga abo bantu nyebo nyene nyimba ari 6 nyimba ari 7 babimbwiye naciye mbyimba umutwe n'umumenga ati rero murago kwera ko n'umusukurikirana nje nagoro ishati Ugaje muratsi ko ubustare utabwiteguriye cyangwa utabwubatse mu mutwe wawe bugoye kwakira wewe kubwa byaje byoroshe kubera yuko hari abantu twumva ati naka na Jonas Star sana izi siku urabibona cyangwa benshi usanga barahinduye ingendo kubera yuko umutwe wavyimbye amaze kubona yuko ibintu bya bimaze kuba big deal ndakeneye kumbwira ko bwawe eske byari byoroshe kwakira yuko nawe amestar harageze igihe navuga ati ubu ni jewe navuga ko vovota it went viral nibere ku ishuri ari umunyeshuri n'abandi nta mayide menshi bufise mu mutwe aba wibona nk'abandi bantu bose basanzwe kiretse ko abantu ari baguma bakubwira bro urarenze and then wewe kubera ko n'ubundi ntacu ufise uco kwereka abantu kurenze kiretse kuririmba so nta mafaranga ufise uracaba mu bwiza nivya bindi nyene uritoka biwa izo yangia buiza nzo ndaduga buke buiza Nyakabiga Gihosha zova nisanga rasimi nuvuga ntivyigeze binza mu mutwe kubera ko n'ubundi nabona atakintu cyatari fise kiretse besides yo kuririmba nagumye ntonda ku ishure abantu bagumye bambona nk'umuntu asanzwe and then nanje muri je ndavuga ati sha burya nta kintu cyatari bambona so I stayed like that quiet and calm kabisa bagwaye challenge zibiri kubandanya ba big star it's not bandanya rikura hamwe no kubandanya wibera ubuzima bwawe busanzwe mugabo ukabandanya wigeningira amafaranga wotori cyane I would choose to be a big star kubera ko bizanana n'ibintu byinshi bizanana ama opportunity square jewe jenyen ahubwo the more you gain a lot niko nabandi bantu bo ku ruhande rwawe babironkeramo kubera ko nje namye niyumva ko the only flex shaka mu buzima so kwitwa dramatic munini is that time uba wumva yuko hariho imiryango itahamuhira bavuga ati twebwe abana bacu bariga barafungura kubera dramatic nimba ejo nshobora kuba umuntu munini that means I'll get money and then I'll make sure yuko n'abandi bantu bose baronka ko kw'ivyo bintu naronse if nshobora gu creating ama jobs ku ruhande amafamily akabaho kubera jewe that's my only flex hari abantu bavuga yuko kuba umustar biragoye cyane sometimes you regret birashika ukavuga ati kweki ibintu bibona bigiyemo
canke hari amabuye abantu bagutera akakubabaza muri wowe ukavuga ati ibi byose ni kubera ndi dramatique hamwe wowe ntera amabuye nkumva no bivamo never ever nibaza ko ikintu ca mbere gituma umuntu akomera ni kumenya vision est-ce que nshaka kuba umuntu ameze gute nshaka kugera he nshaka kuba nde and then kugira umenye uwo ushaka kuba we nuko uzi n'ingene uzobihandle ivyo bintu so for me kugeza aho ngeze ni kubera ko naronse abantu nuvuga nabo bakwanka ubu bakeneye at the end of the day kubera n'umudandaza hari umuntu akubwira ati ngujya niyo nshorera shangwa aranyaka mugaka guma dandaza so sinoreka gukora ikintu kubera ngo abantu batabishimye canke batabishaka nice one show ya mbere ulipiga rare ngapi ahubwo nyinshi zari ku no muri MA bamangaye 60,000 ahora se vobota nyene ntibari bandishe bamaye déplacement kandi jewe I was okay kubera ko nari ndabizi ko aba bantu bamaye amahera n'ubundi ariko baramfasha ko barankorera imiziki sindayiriha nari supposed ko bariha so maybe je amahera nakoreye bayashize mu mahera bakoresheje bariko barankorera bino bintu so I was like ni bon wakoresheje iki 60,000 wese nasikia ni supu hii mugambi wa 60,000 wa kesho azubuta amka bamuhira kubera ko mubwiza wa boro naba rwari urupangu rimwe utuzu twinshi so abantu kabose baba bakubonye witeguye buzugiye gukora concert sasa inabidi sasa wamekwambia kesho chapati ni urumva yo sharing umusi nukuvuga uwo musi bavuga ati ejo nta numwe azogura icapati n'ibiharage dramatique yagiye kuririmba manake asubuhi naamka unapiga marage chapati unakuwa star nice one drama madam niyo ndirimbo nashaka kuvuga yuko yakugurira imiryango myinshi indirimbo yazanye amajambo menshi bamwe bakavuga yuko kukugira style yo mu bindi bihugu bitandukanye and shows imipatikana kia message dramatique ahantu hose platform ibintu biramera neza ndakeneye umbwire ijya ndirimbo madam abantu baravuga yuko mu bantu bagutungiye ndirimbo mu ndirimbo nk'ishoro office bwifashe yararimo uko nukuri yarimo cyo kimwe nkuko na mama wanje yararimwo babera bagiye mu hanze bari barimo so you know kubera ko uri mu artist uba wumva umengo your opinion si konta kurusha kabisa bisaba ko mu bizokumviriza abandi bantu banza ucaguza abandi bantu umva ati wowe uza gucagura yani kubera ko na general yari yayanze hari indirimbo rotate ijya wumvise nenda ifise ya kera twakore muri Bound to Boy niyo John yashaka ko nkora so nakayarambwira kora kuri no ndirimbo imeze neza nakakambwira kuri no ndirimbo imeze neza nukuvuga harimo abantu benshi babicaguye nivyo ibintu tutabona madam yaguhaye twebwe nk'abafana tutabona novuga twebwe ubuzima bwacu buri expose vya hatari ku buryo usanga ibintu byose mubibona so that means ni connection deals novuga iki niyo fame kumenyekana byinshi biba biboneka tu nava ndakubwira ngo abakobwa nabo baraje gute fan base y'abakobwa iri kuja ni nyingi sana nasikia wale kutongoza sana barakurondeye gusa abakobwa madam gisohoka barabihevye still no ni stay holele Nakubali ni dramatique yashoboye gupanga gute carrière yiwe kuva kuri madam gushika bavuga ati gushika umusaza w'umuziki cyangwa no mara what umusaza w'umuziki ni dramatique cyutanga bavuga ati music industry yanje carrière yanje kandi itwara muri we ni novuga ko narashoboye kwiga narashoboye kumviriza abantu batandukanye tu vois on a même fait des séminaires après muga abantu nyine ntibabimenya kubera it was kind of private kwiga ingene ushobora kumaintaininga ku kintu kimwe ntuje hasi ahubwo ugerageza gumuduga bivanye niveau ufise so novuga ko narize hari abantu twahura baba artiste baba barimwo novuga ko it's the consistency kumva yuko
utarakora kubera ko menshi baba bumva umengo oh madame yabaye hit now I'm that personally big ukabumva umengo nta kindi kintu ukeneye but hari umuntu yambwiye niwabona indirimbo ibaye hit genda muri studio uvuga ati ngira ngo indirimbo nk'umuntu atararirimba indirimbo nimwe so ijya yo ntunayishire no mu mutwe ifata katani yuza atari niyi wawe ahubwo uvuga ati nijya indirimbo y'ijya artist ndashaka kuririmba indirimbo iyiruta so that's how you be consistent and then ukaguma ukora ibintu kuri wari bavuga ati ngo dramatize siko navimba sana dramatize mino minsi yarahindutse kuva asore izi nizi zaramu zatumye agira avyimba zatumye agira ibiki Joma ni uvyakira muri sens imeze gute novuga ko aba bari abantu batakuzi warahindutse jewe I never changed razi mpamvu ntahindutse jewe psycho nagiramwo n'ubu niyo nkigiramo niyo mpamvu nayo mazina y'abo bantu bose ndakubwira kwera ndayibuka niba abantu duhura tukavuga ati respect my guy that means umuntu avuga ngo ndavyimba je ntituzinanye cause there is no way umbonye nkuze canke umbonye ndi naka and then you come and be like uci bibaza yuko nzoca ndakwereka amenyo you don't know my struggles you don't know anything hari abantu twajanye muri Bounty Boy bamerekeza n'amaguru twafata n'amakinga twagira iki those person ntuzofa wumvise ariko barabwira ngo yarahindutse kwera niba abantu duhura tugasangira if ever nshoboye kugufasha nkagufasha nawe ushoboye kumfasha ukamfasha so ujya umuntu akubwira aravyimba ni wa muntu abashaka aranyandikiye message ndayikwishuye ari nigusanga tutanazinanye nta kwishuye uzogenda uvuga ndavyimba naguciye ko ndi mu modoka ndiko ndumviriza umuziki sinakumvise umamagaye dramatic aravyimba Bounty Boy warabanye n'abantu benshi batandukanye harimo aba artiste bakomeye ubonye Double J na Kiriko mugabo ni dramatic tutabona ari close na Double J ni dramatic ari close na Kiriko ukamengo nimigeze mubana igihe kuko mwarabaye igitari gitoya uko biri kose mwarasharinze tu maybe inge mwaradusharinze maybe impanuro maybe kuvuga ati yo indirimbo yawe hindura kano kantu cyangwa reka shembo back vocal kugira indirimbo imere fresh sana kubera iki imyaka yose yaciye na chemistry turasura kandi kubona ya dramatic hamwe na Kiriko hamwe na Double J tandis que Bounty Boy yarabareze mwese ibafata nko kumengo hani muhira habuziki why hatupati maybe chill zanyu muri kumwe kweki tutaronka sinze kunyo naura muri sens ubaza ko habuziki kwera ari bamwe babiha sens yuko hari ibibazo hagati yabo canke hari muri yacu canke yabo yiwawe hamwe na Billy Money Boy oya nangorare nimwe hari ahubwo nibaza yuko ni demo artist wese aba yibona ko nkora ibintu byanje mu nzira yanje simba nkene umuntu abijamwe so iyo rero understanding your parts ntubona ushaka kugorana ico umutima gusukubwira nuko bagiye abantu mwarabanye hariho respect ubagomba hariho icubahiro bagufise ko utegerezwa kubaha nabo bategerezwa kukwereka kabisa so and then most of the time nga mu Burundi being honest chemistry y'aba artist burya jemba mbona umengo nta nukikenewe kubera ko most of us turabeshanya vyatari turi more hypocrite nukuvuga ino munsi ndaza kuba nicaranye nawe ejo nicaranye n'undi muntu ukumva ibintu nyene bibavamo ukumva benga na je kubera ko nyimba uri mu artist twicaranye nkumva uri kuvuga abandi ba artist for ndanuma mugabo ibari bayituru ya nyuma twicarana kubera ko nanje sinzi ibyo uzoja kuvuga mu nyuma kandi nga impamvu ara benshi bagirana ubujyajya ni kubera ko they are fighting for numbers like jewe nshaka kuba nimero ya mbere nshaka kuba nimero ya mbere so mugihe rero muba mwese muko mugwanira kuba nimero ya mbere uko vyogenda kose the chemistry it's all gonna be fake uvuga muzo muri ko murabeshanya muzo muri ko you're not building the industry you are building yourself to be the number one and then you be the alpha bakubone nkuko so now uri mubona ko ndiri nimero ya mbere muri industry never kwera ko izogufasha ikiyo nimero imwe buri gihe yamara umutwaro muvuga gira responsabilité yo kuvuga ati jewe ninje nifasha famille urabe nuvuga ubaye nimero imwe ibibazo byose bizoba by'umuziki bazobibita ko wewe bazovuga kweri kudakora ibi kweri kutazana ibi kweri ki kabisa Joma uriongea kitu kuhusu hypocrisie niyo mpamvu tutakubona ari kumwe n'abartiste batandukanye babagenzi muri industry imwe canke hariho ama histoire yigeze kuba yerekana hypocrite niyo mpamvu navuze ati you know what let's just be cool ino musi duhure dusangire dutatanwe yumva yuko afite ikibazo yundi
mugabo ntitubeho tuvuga tuguma duhamagarana twirigwana tujana hariya tukwegana niho uzoca usanga na valeur yo kubana iri kiragabanuka. So novuga ko je ndabikora mu nzira yo kugira iki nzogume mbona valeur y'uwundi mu artiste yuko ntegerezwa kumwubaha yuko nawe ategerezwa kunyubaha kubera ko tukishinda wote tukifaa bitu nizama histoire nyene zabaye zizoza. So yeah. Harimo hypocrisie ubona ko industry yacu tuzoyigeza to the next level. Itafika tu. Itafika vraiment. Basi hypocrisie rega iri ahantu hose. Novuga igikuru nuko abo artiste baba ariko barakora bakorana ishaka naho ubundi ivyo murabibana navyo kabisa. Mu Burundi izina urarifise mu Burundi ushapiga show kubwa uramaze kuba kuririmba muri stage ya Miss Burundi uramaze gukora ibintu bitandukanye bikomakomeye mugabo ndashaka kutwende international drama we ni msanii ambaye twegeje kuraba tubirabishije amaso tukaharura n'umutwe wacu turabona yuko akanotsi karaboneka deals unazipata shows nzizi mugabo turakeneye kumenya ko iki dramatic still ukiri local kubera yuko uyu munsi baje kubaza mu promoter mu Burundi bakati umu artiste muni akomeye mu Burundi ninde de façon que tumwa featuring nanaka tukazana izina rya dramatic aba artiste bo outside bashovuga ati ibiharuro ni sawa kuri YouTube ibikini biki mugabo kumengo aracari kuri kote mu Burundi cyane kumengo aracari mu Burundi no mu Rwanda cyane adasohoka nimba mwita ko umuririmbyi akomakomeye kubwo wibaza ko habuzi kugira ushovuga ati oya mbaya mimi naingia tana ija Lagos oya mbaya mimi naingia ta I don't know hano hari industry nini ya South Africa kurondera connections haburiki. It's simple. We don't have budget enough. Nukuvuga ni bimwe nakubwira. Aba artists we are fighting for numbers kuba numero 1 alors que mu maso y'abandi bantu bo batubona katakine kimwe dufise. For example, genda kuma platform yandadandaza umuziki. Uze kumpigira mu artist numero 1. Now hari kubera ko the numbers are very zirateye niso. En tout cas ama clip video ya turabona mu nyuma hede cyane ama sponsor yaka n'uyu ni drama tashavuga yuko ihorera irasohotse canke ndafise project y'indirimbo y'Igiswahili acha ningeti izi kufanya media tour kidogo ni drama ya koze show imwe n'aba Voice. Why tutabona izo collaborations kubera banka kubibabwira but the connection is not enough kubera ko bari abantu ba hariya ntibitayeho kumenya ngo wakoze ibi wagize they just need money. Mugabo amahera arashobora kweronka drama nyine amahera uza kuronka none nangahe biciye kuko nyine akaruruka hafi video ya mbere ni kuvuga ushaka video nziza tuza kuja musi $2,000 nivuga $2,000 n'abantu bake bafite ubwo bushobozi bwo kuyaguha charim ati genda ukore video nivuga uhejeje musi ya promotion ushatse gukora media tour whatever muza kuja musi ya $2,000 aba $4,000 indirimbo imwe utazi kizona bahitse novuga ayo mafaranga yose biragoye ko wama uvuga ati hari umuntu azoyama so that means nimba twe tubaye stable kuma budget twatoda tuzokoresha tuzoba dufise kubera ko ayuronka urayaronka mugana nawe ukeneye kubaho ukeneye kugora utwo project twawe duto urumva ukeneye kwiyungunganya ku buryo ejo uzoshobora gukora kino kintu utarinze gusubira kandi kudodora kwa nabi so abandi ba artiste nguvu baronka ni kubera ko badandaza umuziki ku rugero rushimishije kuturusha twe tudashobora gushika nako. Ulikwenda Europe for a visit and nitwabonye reason why drama gay Europe. I was depressed. Yari depression. Yeah, I was depressed. Kweki depression utayitwara muri media tour mu bindi bihugu drama shatse guhagarara muri point ya ushatse kuvuga ngo amahera natwaye hariya amahera watwaye hariya cyangwa ibintu wakoresheje hariya yuko urumva hawukuna ishifo kwa bure ni dépense ni iki and wamaze igihe kitari gitoya turi kubona mu stade muri match ya PSG ikikina na Rayon and shout out to Mbappe wamaze kubona live si Mbappe wenyine mutu Chouameni nani Désiré Doué Koundé
was a lot. Live tunaje now. Shatse kuvuga kuri point rero. Urikunda kule just kwa depression. Depression itakuwa ndugu yangu. Nishakuwa sawa ni maisha. Ndoroshe that I'm too weak for that. I agree. Sorry. I'm too weak. So sinibaza kari ngorane. That's mu buzima bumeze fresh ugize depression y'urukundo tuja Europe. Nibaza ko nitayeho cyane uburyo niyumva hari ikintu abantu batinya kuvuga cuba mental health ni kuvuga byose bihagaze mu mutwe. People are scared to say it. Muganga hari abantu bababaye vyatari ukabura n'umuntu ugira ikintu ukabura n'ingene bishobora kukuva mu mutwe kumva umenga ugira usare cuba hari igihe nduzikiye mu modoka nkaterwa mwavuga ati what's going on. So ico gihe rero byarambaye ko numva ati you know what tudohera mfise dukereka ngende making sure ko ahantu nza kuvayo je meze neza. Nice one. Turazagaruka kuri iyo story ko wagarutse umeze neza. Mugabo ndashaka kumenya ko iki uyu mutaye wose awudati reka nidandaze muri kaya yanje y'umuziki maybe nje mu bindi bihugu kwera yuko ni drama tumubona ni BJ KGL cyane Buja KGLV ahanyu nengeza ko ma Europe uko mugabo ni turabona drama tagageza kudandaza umuziki wiwe outside ya bino bihugu bibiri aje ku maybe to create some connections. Turashobora no kudasaba featuring mugabo tukaba tuvuga ati Braka n'umuji wanje twarabonye video muri BK Arena uri kumwe na BNM nabije n'ibintu ndashaka ngo ndimo ndabimusaba ifoto. Ukora mpiga story gari kwazage. No, actually twari duhagaze muri etiquette twari dufise z'ama invitation. Hajya hano twari duhagaze niho kawede ari VIP. Yabayitwa golden zone. So muri golden zone mwaba muhagaze artiste ari imbere yanyu. So twari duhagaze it was actually abantu barenga hafi. So I was telling him turabe twegere kuri table ugira boro ntibagumwe ba sana ni msanii sana flex sana you apara ku flex you mumenga that's what I want maybe ashaka nawe aguma kari yabikunze. So he was like no it's all right let's just stay here and then and I was like okay kwika amafaranga utashira muri promotion ya kazi kawe outside ya bino bihugu bibiri maybe na Europe. Navuga ko maybe ni menshi kurusha kubera ko uko uri kuravyibaza siko biba bimeze. Nyimba ngiye muri Europe kugira mveyo mbabaye nkavayo meze neza nkaba mvuga ati nari kugenda muri Tanzania mu Bugande muri Kenya ngire media tour. Est-ce que ndiso yuko ico kintu ushaka gukora kubera ko ibi ari step nini iyo ni big moves ikora abantu bakomeye ikora abantu banini. So bamashaka kumakinga sure yuko ico kintu nzakivanayo ico kintu ushaka kubera ko at the end of the day nyimba naratswaye muri Europe nkagaruka meze neza nivyo no ngaho nshaka ni najayo mveyo umutima wanje uvuga ati waronse ico washaka. So if ever mbona yuko I'm not ready kugaruka mfise ico nshaka mfuma mbanza nkabireka nzobikora ndi tayari kubera ko bari abantu ushobora kujayo bakakora promotion ukaca ku radio ukavuga hama bikaba bihereye ngaho ejo nta muntu azomenya ikintu mwavuze ejo nta muntu azomenya ibyo wakoreyeyo urumva. So ivyo navyo nshaka ndashaka kujayo ugaruke muri media tour no kuvuga ejo ni nasohora indirimbo bajya abantu sinzorinde no kubarondera nico kintu rero je mba mpagaze kabisa uyu mwaka kubera ko aba journalist turavugana like nubu hari nari kwereka list y'amahera abansavye kugira aba promoting ihorere and I was like you know what kubera ko sinayo kwiradi kuba blogger gusa bakandika nibaza industry yacu igiyemo akanoti gakwina usika kwa ni big thing cyane kabisa kubera ko most of people are talented ba Fernando basati kiriko bangers turazifise warasoye na gatima uranipiga story kana mbea na mie jevyo rukundo sindimo kabosi sindimo wonge na kene kwibera ewa no no love nikasema poa bro achi igihe katutolea iholele urashira kuri biography atubwira ati ni histoire livre nabayemwo bimeze ukunuko indirimbo nayandikiye umukobwa I hope yuko iyo ndirimbo azova yumviriza birakugora kumara umwanya munini uri single. No, it was actually the same person. Yari umuntu umwe no kuvuga ihorere nayiririmbye before ibiri muri studio. So nagatima nayiririmbye après hama ncanguma ndayisohora kubera ko niyo mama narimbaye.
So kuri uwo mukobwa umwe yeah sister wego tubabarinze umusani wasanii wanaumia novuga ko ni source d'inspiration nk'ibindi bintu byose nyimba hari umuntu mushobora kugendana hamukakura indirimbo uzomushimira ico kiba gikwiye so ihorere twaririmbye before hama turimbana agatima so navuze ati reka ndayisore nayo kubera ko twari twasubiye kuvugana tumeze neza so I was just trying to dedicate it to her kubera ko yari no gusohoka kuri anniversaire yiwe. It was just it was actually a birthday gift but urabona ibintu biba mu mwanya yagiye gusohoka atari umwe azi wundi ari kandi urumva namaze kudesida kuzobikora nakoze video so I have to let it out no kuri anniversaire yiwe naciye ndabihindura because it was actually umusi wa anniversaire yiwe naciye ndayishira umusi utangura before ya anniversaire mugabo arazi ko ihorere wayandikiye we yaranayifise muri telefone. Love is wicked. That moment umuririmbirana agatima yavyakiriye gute ariko kama gangster nubwo yasohotse tuvugana nagatima yasohotse tuvugana so ni ibintu biba bikanyaruka and then mugasubira and then I don't know so nje ndamubwira ati none nari kugira gute nashaka kumvise nyene niyumva ico gihe byari bitu yatari nimba atari bangaye baza ko vyapfiriye kuri wewe canke kuri kugira novuga ko ari kuri we kubera ko I mean hari nk'abantu mushobora guhura akavuga ati none gasha je nzovuga ko nsokana n'umusani gute kwe you are like uri artiste abantu bakamubwira ati none uri musani kwe uko sire so biba bigoye sometimes natwe twadukiye ku understanding abantu yumva nk'uko kubera ko abantu bose bashobora kwiadapta ku buzima tubaye ni yahe mpamvu ituma bigoye kuba urukundo mu artiste surtout umuntu aririmba surtout umuntu aririmba ari muri industry mu Burundi ukamengo abakobwa baratinya cyane ubaza ko je novuga ko muba musanzwe singeso no singeso kubera ko ugira umuntu umwemerere mwumve ko mushobora guhuza muba musanzwe kumenyana muba muzinanye ubumuzi aba yarakwiyeretse ku buryo muza gukundana baramaze kumenya uwari we actually so aba artists ku ruhande rw'iwacu natwe ntidufadika kubera most of them are not serious we are not serious let's just be honest mu rukundo surtout reka nyine ndakubwire umva bike ubuzima bwacu biri expose byatari biroroshe kubona kubera ko abantu bose turi mu ico kimwe ndaza ababire badafadika kandi bataririmba ikintu na kimwe ngakubera ko uri umusani ejo urumva uzosohokana umuntu kiri garden buke usora undi muri Belvedere hari umuntu yakubonye azovuga ati wamoja manyangeso yiwe eti ndamubonye ngaha nyene biragoye tu so jewe nanje mba numva nshaka umuntu dusohokana kugira I'm be distracted ntiwisanga uri kuradeko nawe uri kurabonana n'abantu bose kandi jewe mbaye depressed I'm all over the place kabisa kubera ko mba shaka kwibagira ujya muntu kuvuga nyene mbonye umuntu tuganira we talk nk'amwe tumaze imyaka ijana tuzinanye so that's me so gira rero ube distracted a little bit uchirondera umuntu muza muravugana muratemberana so abo bantu rero narababuze none waragerageje kumwereka uwo mukobwa waririmbiye n'agatima umuririmbira ihorere waragerageje kumwereka yuko nawe ndi umu artiste niko mpaka petit ka fresh n'umwana mwiza simeze arabizi like no she knows mugabo nyene we arafise ama principe yiwe maybe ababona umengo abakobwa barabashize impande muri ico gihe actually for real mugabo nyene ntabavyizeye ababona umengo uramubesha urabimenyegeza mugabo like when I love I'm dumb uvuga mbameze I'm focused Kabusi, maybe you know me. Nukuvuga rero nanje bica bingora kugira ndo umuntu nkunda biragoye abo kunda nakona musani sana uko musani sana punguza musani jama by the way indirimbo imeze fresh indirimbo ndibaza numbers zaraduze fast mugabo abantu bamwe bavuga ati brother na boost sana umushabisema sana muna boost bro kweka abantu bimvira ku boosting kandi tubona yuko indirimbo ziri viral zamaze gushika mu bantu les amis chua haraba fana babibereye ahantu ntuzobabona ntizogira mugade
like they have faith in you, they support you in a way abantu batabona. So how come uza kumbwira ngo every time so indirimbo nda boosting. It's not gonna work. Let just people enjoy their things. Sometimes abafana baba bari serious. Wibaza ko ari abantu bakwanga DT family ni abafana ba Wizkid turi loyal that. Yeah, wibaza ko aba haters baba bagerageza creating izo story kugira bashobore gushira hasi. Yeah. Sinibaza ko abantu bose bakunda dramatic kandi it's not even a big deal. Kabisa. Shows warabaye mu bantu ba mbere bo new generation kujagira show Europe. By the way, congratulations man. Baadaye ukapiga zako Europe tour pale unyamwezi umetulia zako kinyamwezi pale yakuwa ni vitu ya hatari, and then mu nyuma abandi ba artiste batandukanye wanaingia Europe kupiga show Kenzi, Lino G, B-Face on the Floor, Double J, Kiri kubaragize Billy Man Boy tour Europe, ivyo bimeze fureshi sana. Mugitangura abantu barabashohera. Hageze hagati abantu hari ukuntu babakwiye ko amaboko mu mashow yanyu ni mwaronka the number yari kwiriye kuronka nk'amashows yanyu ya before. So ibibazo byaricara mu mitwe y'abantu benshi bakavuga ati aba artiste bacu baje hari yanke juste kubatwereke ko bagiye muri Europe, tandis que shows zabo zikwita ama flop kubera yuko harageze igihe aba artiste baje Europe tutabona ama highlights yabo y'amashow. Ukasanga batagiye Europe aripiga zake show lakini atoni highlights. Bande baragira tubonye highlight biraba byinshi turavuga ati babagiye gukora iki exactement. Kubera iki numbers zamanutse mu artiste mu Burundi bagiye kugira show hari bishaka kuba bingi. Nubona niyo ibidandazwa bibaye byinshi mu isoko burya abantu babigura baca baba baki. Kandi geranije kuraba ndaza kuvuga ku ruhande rw'iwanje. Naragiye show ya mbere twakoze muri Europe. Nakoze imwe, and after like 2 months nimba tari nk'amezi nkangahe mba ndasubiye kandi cyankorera Bruxelles ryari bayikosa rya mbere nakoze nazosubira. Nukuvuga who do you think you are? Wibaza kurinde ku buryo abantu baje bazogaruka kandi esque hari ibintu bishasha bazaniye ari nico kintu twadukiye kwiga. Aba wagiye kurondera akanoti canke je nibaza ko most of us dushira amafaranga imbere tukibagira the dignity and staying loyal to your crafts, being an artist actually. Kubera ko ushobora kuba wakunze amahera mbwa iyo kote yawe y'ubu artiste bwawe bw'indani tu vas l'art muri wewe ukaburi kurayica. Kubera ko sinibaza ko hari umuntu aryohewe ugiye ukaririmbira abantu 3 5 kandi abarundi baba bahari mbwa esque ni giki kiba motiva kuza mu bintu by'iwabo. Kubera ko twe twarajanye na Lino G, we did a successful concert. It was actually good. Kwanza sindazita na concert na showcase. It was actually beautiful. Ndibaza ko na Lino G yaryohewe. So most of the time ubukene ijya kajya kantu gashasha kaza gutuma umuntu kamukura muhira yari afite ibintu byinshi byo gukora. Bari abantu baba bari busy byatari. So ku buryo rero aza gutuma umwanya kaza nuko akeneye kubona ikintu gishaje. Esque ni wa mu artiste ari yumvira gufata amahera bamuhaye akavuga ati ngira ntware band zofuma ndayisanga hari dukorera repetition dukorera live music tuyohera abantu ni baki. So if ever buri concert dukoze no musi izobisa ni yabaye ryari izobisa ni yabaye hirya ejo ni izoba, people will be like nabonye ari bya bindi nyene niko bigenda biraba. So nkatwe nk'aba artiste twadukiye kwama twe improving ourselves mu bintu dukora. If uzi yuko ugiye ahantu making sure yuko uzohindura style, strategy, ngene uza kudandaza iyo evenement yawe, ngene wemeza abantu yuko bategerezwa kuza kugira mukora ibintu byatari. Kabisa byarabaye byinshi. Novuga ko byabaye byinshi kandi bidahinduka. Byabindi nyene. Kacusanga uragiye ofisi yandi nindi ndirimbo urashobora gusohora urasubiyeyo kandi urasubiyeyo biragoye. Nta gishasha ofisi muri wewe. Ni yahe mpamvu ituma wewe bamaze kujayo kenshi? Ni giki gituma abarundi baba artiste baba motive kuguma muri Europe bakanyika twababura bakigumirayo? Buraya araryoshe muto. Buraya araryoshe, Buraya hari everything, you eat, you sleep,
you look good on pictures. Yeah. Sinzi urabona yuko abantu bose bagiye Buraya n'abatari photogenic. You just be photogenic Unawaka. all of a sudden. Unawaka. So, yeah. Nyine birakubana byinshi mu mutwe ukavuga ati am I going back? Kandi hariyo n'abantu benshi hariho benshi bajayo bafite abantu basanzwe uvuga ati ba bantu bari ngaho ubu rero ko bari yeah. So at the end of the day umwe wese n'amakarite yiwe n'ibyo ashaka mugana n'abantu benshi Buraya hoba bo batante kwigumira agatima kara kubisigira mbere uvuga ati bana miye nabo dramati wangu je barambeshe kwera kituri ya mbere njayo hari yakanye vyata ramye zishaka gutaha so ituru njayo muri summer nta numwe twari kumwe so nari nijaye and I was like shavya ibintu bitu ni bitabo bikaza reka nisubire brother wako Joel producer wa Memento fresh producer iko sawa cha tutoka hivi ni Belgium kubwa nawe nigeze gusezera kubwira ati na bro je gahunda ni kubacika na for real nta numwe yigeze sezera the day Umusi agenda mwijoro twari kumwe kwera ko ntitwabana ahantu hamwe so je nagiye kubara abantu bari bashikiye baba ico gihe and then mimi nikaona blaza ariko arapanga impunzu and I was like what are you doing ibana ngo aboro man ngo ari disorganized ngo ndikunda bipanga ngo je mbashaka ibintu byanje bimwe biri clean I was like oh yeah fact and then twari tugiye nari ngiye ku recordinga mbona jamaa anaja nalala nikamwambia ningo nipige msosi nitaye tuzogarukeje tubirekode mimi nikamuita Chris rafiki yangu akakuja akanichukua tukaenda hewe ega muri group nabonye ngo je tukamubuza tawe petiri escrow jojo after 2 days muri group mbona ngo nabonye muri ko murandondera ngo cyane ngo mwari ko murandondera ngo mwari mwambutse kweri ngewe nibere nganye atu washapiga siwe gakosa uko urapiga black nibere nganye Bruce yabe yiceceka barambwira ati ntari bitwe twari turi mu nama rero ngabisaba ukoroke tuvugane komisa tumenye tupange n'ingene tugira dutahe bana ngo kuje nagiye kwigurira utwuma ngo muri Swiss mimi sasa nikamwambia chambira igoro mwe murakuze tu mureke kugorana kiana tumurindire tumubonye dutashe sawa lakini Jesse ndamize njo sasa asubuhi kakanitumia ile nani aru papuro nyene bagwa uvuye kwitanga tu achakara runtumikira yabwira ushaenda dishaenda mugabo nibijanye na ya ma story yaza ku ma TikTok yuko harabaye ikibazo cy'amafaranga no it was actually false bwari ubeshi bwari ubeshi novuga ko ntibara heza en terme na pour babivuga n'ingene byagenze umwe wese avuge parti yiwe sinzi ko babivuganye muga ajya bijya bavuze kuri TikTok it wasn't true kabisa Joel yari best wawe yari umuntu mama muri kumwe kanshi ariko ni mtu wako producer wawe by the way tena nilisirika uko naambia nivyo shaka kumenya rero igihe ugaruka BJ ubona yuko umuntu mwajanye producer wako uramwacha zake to Europe yari dramatic wumvise umerewe gute muri we kubona yuko mu producer wawe mwakoreye muri madam gushika kuri iholere nyene still unamwacha kule ugarutse being honest je narababaye mugabo apana kubabara kwera kwikunda kubera ko yahora nkorera ibintu twahora turabagenzi kwera ko tuzoguma turabagenzi sinagana change and navuga ko nababaye kuri party yo kumva yuko the chemistry like niwe mu producer twari dukora umwanya munini you know me exactly you know what I want and kurundi ruhande nawe nkavuga ati umwe wese uzoryohere guterambere rya mugenzi wawe so if abona ari byo bikwiye gukora let him be. Nice one. Drama, turi muri gahunda y'iholele. Nataka nikupe time yako sasa before ko turangiza story yacu n'ikiganiro cyacu. Akapela basi ku bantu bikundira mu ghetto. Your favorite part. Shaka uririmbe ya part ikwibutsa wa mukobwa. Ya part uvuga ati ujya mukobwa nawe yarayikunda vyatari. Ya part uvuga ati wana ndayiririmbye nasikia hisia nyingi sana bro.
She's my ecstasy, got me high like a cigarette. Niba ushaka ngaho mbwira nsigare, yeah. Ndagumana nawe keza ku segonde ya nyuma. Sweet melodies with the time to the hands. Sinabaloska ni nguhori ruhande, yeah. Nakomeza kukwegera, making sure everything is alright. When the sun comes out, I'll be by your side, spending good times with you. Nzahora ngusabira kumana rurema. Niyo bose bonyirengagiza moi je m'en fous, yeah. Muzi segonda rimwe gusa, maze ngaho ngwino usanga nguhimbira utuzukiye. Nibiba bitana kwembe kumbishe ko the way you turn me on, I can't love it. Not gonna lie, you drive me crazy, baby. Tell me how you feeling, ese uvyumva uko mvyumva. Ni wewe gusa muwendo mari soni, haro kuna abandi batabizi. We iturize akwihoreze, baby. Yo, Never kill your favorite.